Ali senge nshaka ko dukora. There's a prayer I want us to do. Tugira dusengere kandi umwana wa doctor nawe turatumusengera. Umwana wa doctor. We're going to pray for the child of Ima doctor. izomukura mu bitaro ari muzima. The Lord will remove that child from the Ijya hospital ngwara yabe mu alive. rujya mwana nigiye kugaragaza imbaraga z'Imana. The disease that child has is going to demonstrate Gloria the power yarashize of indahe God. mwari indahe ya Gloria. You have heard all the testimony Abaganga of bambwira ngo umwana Gloria. azogira amaso inyuma. They told her child would Umingene have ivya eyes at the abaganga back. bavuga. Do you hear the Imana things the yaremye umuntu doctors amaso ari say? imbere. When God created Yo a abaganga person, bakavuga the ngo eyes amaso were in the azovuka ari front. inyuma. But doctors say that when the Barihenda. child is born, the eyes will be in N'umwana the wa back. docteur So even the child of the ibipimo doctor, bapima the bakabona ko bikomeye. diagnostics that they get and Imbere they say y'Imana they're n'ubusa, strong. In front of n'ubusa, God, they're n'ubusa, nothing. n'ubusa. Before Ujya God, they're mwana nothing. azakura, azabaho, That child will azoshingirwa, grow. azagira ubuzima, She will grow, azabaho. she will have life. Ari ibintu biba mu rugo There are things that mu happen kugira in the igitangaza home. cy'Imana. So for the miracle of Shigaragaze. God to be demonstrated, Imana iracakora. that God is still working. Sabo gusa. It's not just them. Dusengere iri shengero. We're going to pray for the Munona ko izi church. ndebe zigaragara. You see the empty chairs. Namba atavyo mubona If you don't see it or mubyirengagiza you pretend you don't see it, si bidasanzwe. it is not unusual. Izi ndebe twazishiriye abantu. We have placed this chairs Mbega for abantu people. baroyehe. So where are these people? Bari mu mashifti. Are they in shifts? Tubasengere. We're going to pray for them. Namba abantu bafite amashifti ya dimanche. If there are people who have Imana Sunday ibahindura shifts, amashifti. may God change Mukugira abantu their b'Imana shifts basenge. so that the people of Imana God irahindura bene fellowship. data. God Nta kintu Imana changes. idahindura. There's nothing God doesn't change. Namba ari ukudendebukirwa. If it is losing Imana hope, isubire ibavyure. and God is going to give them strength. Turi kumwe. Imana ishimwe. Praise God. Ngira ifuye igikorwa cy'Imana. I have jealousy for the work of God. Reka nsabe madame haguruke. I'm going to ask Asenga ayo masengesho. Uko mwe muyera aza kumuha nawe usenge. She's going to pray as she's led by the Holy Spirit, and you too pray wherever you are. Amen. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu, turi imbere y'inyonga zawe Mana yacu. Mana udukunda ukatwitaho. Mana utuzi gusumba uko twiyizi. Mana yacu ugira neza. Wowe waduhamagaye mu mazina yacu. Udukura mu isi uratwiyegereza udushira mu ruhongore rwawe. Mana uduha imirimo yawe kugira ngo tugukorere. Data mu izina ryawe turakweretse ishengero ryawe. Turakweretse CRC. Wewe watanguye umugambi. Wewe wayivuze ngo ibeho. Wewe mwami mwiza. Turakweretse runo rusengero. N'izina ryawe Yesu Kristo turakwimitse muri runo rusengero mu mpande zine za runo rusengero muri centre ya runo rusengero. Data turimitse imbaraga zawe. Data turimitse umuriro wawe. Data turimitse muhemu wawe. Data turakwimitse mw'izina rya Yesu. Mw'izina rya Yesu. Mw'izina rya Yesu. Data ni wowe mbaraga zacu. Nta wundi mwami, nta wundi ni wewe Yesu. Nushirwe hejuru muno rusengero, nushirwe hejuru hagati yacu. Data ngwino, ijambo ryawe riravuga ngo icyo utateragiye ngo kizoranduka. Mana icyo utateragiye kiranduke mw'izina rya Yesu. Urandura umuzi w'umururazi, urandura ikitakuvaho, urandura imbaraga zitakuvaho, urandure mwami mw'izina rya Yesu. Ishengero ryawe rigubwe neza. Haba umunezero, haba amahoro, haba imbizi z'amazi y'ubugingo, haba umuriro w'agakiza. Mana baza hano hantu bagubwe neza mw'izina ryawe Yesu Kristo. Turabohoje abantu bawe mw'izina rya Yesu. Turabohoje imitima y'abantu bawe. Turabohoje ubugingo bw'abantu bawe. Turabohoje Mana mw'izina ryawe Yesu Kristo. Data buja wera, turabohoje abari mu mashifti. Mana abasinziriye, abatari hamwe nawe mw'izina ryawe Yesu. Turababohoje, turababohoje mw'izina ryawe Yesu. Twatangiye runo rusengero kugira ngo habe igicaniro, kugira ngo abantu bawe bagubwe neza, kugira ngo abantu bawe bakubone, kugira ngo umenyekane muri Phoenix Imana.
kugira ngo umenyekane muri Phoenix Uwiteka. Mu izina ryawe Yesu Kristo wimenyekanishe hano hantu. Mu izina ryawe Yesu Kristo wimenyekanishe hano hantu. Mu izina ryawe Yesu Kristo wimenyekanishe hano hantu. Turasengeye zino ntebe zose Mana. Turahamagaye abazicaraho mu izina rya Yesu. Turahamagaye abantu bawe. Turahamagaye Mana barushe n'abaremerewe baraho hanze. Baze mu izina rya Yesu banywe kwiriba, kwiriba ry'ubugingo, kwiriba ry'amazi atemba. Baze mu izina rya Yesu bahure n'umuco wawe, bahure n'agakiza kawe, bahure nawe mu izina rya Yesu. Icyo bibuza cyose gipfe. Icyobuza abantu kwinjira, icyobuza abantu gukizwa, icyobuza abantu kugubwa neza, icyobuza abantu amahoro, icyobuza abantu umudendezo, turacirukanye, turacishe, turagikuyeho, turakiranduye mu izina rya Yesu. Turagituriye n'umuriro wa mpemu yera, umuriro utongora mu izina rya Yesu. Ubwoko bwawe bugubwe neza Mana. Ubwoko bwawe bugubwe neza Mana. Ubwoko bwawe bugira amahoro n'umutekano. Ubwoko bwawe bugira amahoro n'umudendezo. Ubwoko bwawe Mana bugubwe neza. Ya turasavye igicu cyo mwijuru kibe hano hantu. Turasavye igicu cyo mwijuru kibe hano hantu. Turasavye atmosphere y'ijuru hano hantu. Turasavye atmosphere, turasavye parfait y'ijuru hano hantu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Turasavye parfait y'ijuru hano hantu. Turasavye mwami Yesu imbaraga zikiza hano hantu, imbaraga zibohora hano hantu, imbaraga zawe hano hantu. Turagusavye mwami Yesu, turagusavye mwami Yesu. Nitwaje kwiyerekana, nitwaje kwishushanya, oya twaje kugukorera. Nico cyatuzanye data. Turagukeneye tuve Mana, uve mu myandiko, uve mu majambo tuvuga, ariko tubone ibikorwa vyawe. Tukubone mwami, tukubone mwami, tukubone mwami, tukubone mwami, tukubone mwami. Tuve mu majambo, dukeneye kuvuga Imana ikora, dukeneye kubona Imana ivuga, dukeneye kubona Imana ikiza, dukeneye kubona Imana ibohora, dukeneye kukubona mwami, dukeneye kukubona mwami, dukeneye kukubona mwami, dukeneye kukubona mwami wacu, dukeneye kukubona data, dukeneye kukubona data. Urakoze, turagushima. Imbaraga zikiza indwara mu bana bacu, mu bakuze, mu bato, hose ziboneke. Dushinga intahe, kuko intahe niyo yamamaza agakiza kawe, niyo yamamaza ubushobozi bwawe, niyo yamamaza imbaraga zawe data. Ya turagushima. Reka dusengere ijambo ryawe mwami mwiza. Wavuze ngo narungitse ijambo ryanje ngo mukire. Ya ijambo ryawe data reka rikiza imitima yacu, rikiza ubugingo bwacu. Ijambo ryawe niryo ryatumye tukumenya, niryo ryatumye tuva hariya tuza kuri wewe. Reka ijambo ryawe rigira ububasha bwo kubohora no gukiza. Reka ijambo ryawe Mana riba inkota yinjira mu mitima igasokota Mana, igakiza. Ngo ijambo ryawe ryinjira mu mitima maze igacamo kubiri, ngo irinjira mu misokororo. Reka ijambo ryawe rigira imbaraga. Ntawozibira ijambo ryawe kugira imbaraga papa. Twese turiteguye ngo ridukoreho, ridukize, ritubohore, rituhumure Mana, tukubone biciye mu ijambo ryawe. Urakoze, ndagushima. Umukozi wawe umusige ntabariwe, ariko wowe muriwe Mana. Utubwire natwe turateze amatwi, duhezagirwe nawe. Urakoze papa. Ishengero ryawe ryose nduguriye amatwi yabo yo mu mwuka, bumva ijambo ryawe. Nduguriye imitima yabo yorohe mu izina rya Yesu. Dawudi yavuze ati ndememo umutima w'inyama, unkuremo umutima wibuye. Mana, ukuremo imitima yibuye mu mitima yacu, ariko duhe imitima yoroshe. Twakira ijambo ryawe, turyakire tunezerewe. Urakoze data, kugiye gukora ibikomeye kubwo umukozi wawe ahagaze aha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Turi kumwe bwoko bw'Imana. Are we together, servants of Kuwa God? gatanu On Friday, ari ijambo navuze, there's a word I say, niryo mbandanye. and that's the one I'm Ivuga continuing. gutya, And it says, teme yaryo the theme, kumva ijwi ry'Imana
hearing the voice of God, ugakora icyo likubariye, and do what it tells you. kumva ijwi ry'Imana Hearing the voice of God, ugakora icyo likubariye. and do what it's telling you. Namba ariyo kumva, So if there's listening, ariyo no gukora. there's also doing. Imana ishimwe cyane. Praise God. Turi kumwe. Are we together? Kumva ijwi ry'Imana Hearing the voice of God, ugakora icyo likubariye. and do what it tells you. Natangiye ndababarira. I started by telling Umuntu you wa mbere yumvise ijwi ry'Imana the first person who heard the yari voice of Adamu. God was Adam. Imana iramubarira Adamu. And God told Adam, Imaze kumubumbira murema, or when he created him, imubwira ijambo rikomeye. and he told him an Ibi important biti word. byose muri kino Edeni. And he said, all the trees here in Ndabiguhaye. Eden, I give them to Iki you. giti kimenyesha ibyiza n'ibinuzu ukigeko. But the tree of life you should not eat of it. Imana irabimubarira Adamu. And God told that to Adam Eva dahari. when Eve wasn't there. Tuko turumvikana. Are we still together? Imana ishimwe. Praise God. Imana imugirira ubuntu Eva, nani Adamu. And God gave grace to Adam. Igihe Adamu amaze kwita ibintu amazina, After Adam named all the things, yasanga ibintu ari bibiri. he found that there were 2 by 2. Adamu ibintu ko bizari bibiri, je kondi je nyene. And Adam was like, if each one of these Imana is 2 by itumenya 2, mu why mitima am bene I data. alone? God knows us in our hearts. Ngira musinziriza, And he put him to sleep imwemera Eva. and created Eve. Eva yaje ngumugisha, Eve came as a blessing. mu nyuma Eva And after Eve atuzanira umuvumo. brought a curse. Turi kumwe? Are we together? Turi kumwe? Igihe Imana yabwira Adamu, And when God was talking to Eva Adam, ndiyahari. Eve was not there. Nico gituma And that is igihe why Eva yabikoraga, when Eve did it akagenda kuri Adamu, and went to Adam, yari kumubarira Eva, he would have told to ivyo Eve, ukoze, that which you have ivyo done, ukoze, that which you have done. Imana yarambariye, God told me umunsi nzokora kino kintu, that the day I eat of the tree of Zofa. life, I will rero die. nje ndakubarira, And I'm telling you, icyo Imana yakubariye, what the Lord has ntiyagira umuntu told you, azogihindura muri wewe, let no one change it ashaka bari within you, umugore wawe. even if it's your wife. Adamu yari guhagarara neza, If Adam stood well, akangira Eva, he would deny Eve. Imana yari kubura ukundi bikora. God would find a way Isezerano to withhold his yari kuri promise, Adamu, the promise he had given Adam. hanyuma iryo sezerano And that's promise, umugore the wife aja kugisha, destroyed it. arumvira arakora, yumvise neza He heard well ararinda, and protected, arasubira kumva uwundi muntu amubarira, and heard another Yumva again nabi. being told and heard akora wrong nabi. and did wrong. Iyo wumvise nabi When you hear ukora wrong, nabi, you do iyo wrong. wumvise neza When you hear ukora well, neza. you do well. Ijwi The voice. turi kumwe, Are we together? Imana ishimwe, Praise God. turi kumwe. Icyaha kiba kirinjiye, Sin entered nico giteye ibibazo byose duhura navyo, and started all the problems that we byavuye kutumvira encounter. ijwi ry'Imana Adamu. They all came from the Nico gituma fact n'umugore that wawe we didn't hear the muryamana voice ku of God. buriri, Even your wife that Icyo you Imana sit together yakubariye. on the bed. What God ntihagire told umugore you. wazogihindura cyangwa umugabo wawe. May your wife or husband Kubera not iri juru change it. tuvuga, Because the heaven sijya we umugore talk about n'umugabo ndi muhende, is not for a wife or ijuru husband. twigisha The heaven we nijya teach umuntu ku about giti ciwe. is for an Nicyo individual gituma Bibiliya person. ivuga, And that is why the muzaba Bible muryamye muri babiri, says you will sleep in your umwe two agende, and one will go uwundi and asigare. the other will remain Rero muntu behind. w'Imana ntufe kumvira ibintu byose, And so if you're a person Wumva of icyo God, do Imana not listen ikubarira to gukora. everything, but hear the ntugwe mu voice of mutego God. w'umuntu n'umwe, And don't fall in the kumva trap of amajwi anybody. yiwe. And hearing their amajwi voices. aradusamaza, Their voices that ariko ari inkuru distract us, nziza, but they're good ari news. ijwi riri hejuru y'amajwi There is a voice yose, that is above ari all ijwi voices. rihambaye, There is a ari wonderful ijwi voice. rikomeye, There is a ari ijwi powerful ritabesha, voice. There is a ari voice ijwi that doesn't ritavangirwa, lie. There is ari a ijwi voice that is ry'imbaraga, not mixed up. ni There is ijwi a voice of ry'uhoraho. power. And that is the voice of the eternal one. Haleluya, Hallelujah. turi kumwe. Are we still Nico together? gituma And that is Yohana why. ariko araza ngo jewe nje ngijwi gusa, And John said, nje I came nsemerera, just as a ariko voice. iryo jwi But when that riri inyuma voice yanje is behind me, nijyamara kuza, when it comes, aziye muzabimenya neza. You will know for sure. Turi kumwe bwoko bw'Imana. Are we together, people of God? Ndiko ndavuga
kumva ijwi ry'Imana I'm talking about hearing the voice of ugakora God icyo rikubariye. and do what it's telling you. Namba ari ikintu kibi If there's anything that's bad, nukubarirwa n'Imana is hearing from God ikakwibaririra and He talks to you ukumva ijwi personally ryayo and you hear His hanyuma mu voice, nyuma and then ugakora after bitandukanye you do n'iryo different jwi from what the voice nagira told ndakubarire you. I want to tell birimo you umuvumo. there's a curse. Imana ishimwe. Praise God. Sinzogusiga amavuta I will not anoint you. uzoshaka ureke kunyumviriza jewe You may refuse to hear me, ariko ijwi ry'Imana but the voice of God, ubyirengagize rizoza gusa. Ijwi ry'Imana if you ignore the niwashaka voice of ureke God, kuryumviriza. you may refuse to hear it. Yarakujeko. If it has come to you, you will hear it. Haleluya. Hallelujah. Nagira mvuga abantu bake I want to talk about a few people, abagize umugisha those who were mu blessed kumva ijwi by hearing the voice, n'abagize umuvumo and those who got a curse kutumva ijwi. for neglecting Rero to uno hear the munsi voice. umenya amajwi uri kurumviriza. Know the voices you're listening Ari amajwi to. mu gihe c'iherezo There are voices in the menshi end times, and there are avuga many ivyo yishakiye, that say wherever they ariko nagira want. ndagutumire But I want to invite you ufokasi ijwi ry'Imana. to focus on the voice of God. Imana ishimwe. Praise God. Turi kumwe. Umuntu wa kabiri yabaye Kayini. The second person was Kayini Cain, Imana iramubarira. and God talked to Niwakora neza Cain, uzokwemerwa. if you do well, you will be accepted. Kase nitole yabwiye Imana ivyo uri kurambarira nibiki je. And Cain said, what are you telling me? Niwakora ngo icyakira imbere yawe. And say, Ari and ijwi say, ry'Imana sin is rikubarira. in front of you. Icyakira imbere There's yawe. a voice of God that Niwakora tells you sin is in neza front of you. If you urumvigwa. do well, you will Ariko be listened nutumvira ijwi to. ryanje But if you don't icyo heed cyaha to my voice, kirakwica. that sin will kill you. Haleluya. Hallelujah. Kayini akafunga masikio. And Cain refused Mu to kanya hear. gato Imana iragenda. And in a few Kayini minutes, God abwira left. Abeli And Cain told Abel tugende gato and said, let's go. akamukata shingo. And he Aho niyo abantu batangiye kwicana. killed him. And that's where people started killing. Kayini yishe mwene wabo. Cain Uno killed his munsi nabona brother. abantu bicara bavukana. Today you will see people sitting Nivyatanguye together who ubu. are brothers. Byatanguye kera. Oh, people started killing each other, but it's not new. It's Imana been ishimwe bwoko bw'Imana. since Cain. Turi kumwe. Amen. Turi kumwe bwoko I bw'Imana. will together. Amaze kumwica Imana yasubira mugenderera. And after he killed Kaini, Abel, ivyo God ukoze ni came to ibiki? him and said, Cain, what have you done? Wibiki ngoze. And Cain said, what have I Arabihakana. done? He refused. Ngo aya maraso ndiko nvarakoma induru ya mwene He ari. denied it, and God said, the brother's blood is making noise. Aravyirengagiza. And he Ijwi ry'Imana ignored riraza, it. The voice of God came. ukavyirengagiza. The voice of God Ariko comes and you ndirizozima. ignore it, but it will not shut down. Ndirizozima. It will not die down. Ndirizozima. It will not die down. Umuntu wa gatatu navuze. And the third person I Yari talked Ibrahimu. about was Abraham. Abrahamu. Imana iramuha mission. God gave him a Va mu mission. gihugu cawe. Leave your country Ugende aho nzogutwara. and go where I will kindi take gihugu, you in another land. Nzokugira ihanga rikomeye. I will make you a part Yabibwiye nation. Sarai. He didn't tell that to Yabwiye Sarai. Abrahamu. He told Ko muri uwo Abraham mugore wawe that in your nzokuramo wife ihanga I rikomeye. will make a Ihanga powerful rikomeye. nation. Abrahamu agiye. And when Abraham left, Barateba kuvyara. it took a while for them to Wa get mugore nyene children. The same Aziba wife ijwi ry'Imana muri Abrahamu. silenced the voice of God Kambya in Abraham ndarusha Abrahamu. and told Abraham, Je I'm ndashaje ngira tired. mfe. I am about to die because I'm old. Ngira ndaguwe incoreke ngaha imwe I mu want to vyarana. give you a concubine here. Ivyo Imana yamubariye. What God told him, Umugore aravyica. the wife destroyed it. Yumviye umugore. He Si ibintu listened to byose the tuze wife. twumvira abagore. Bitari vyiza. Let's not always listen to our spouses when it's not good. Ntagutera urwango rw'umuntu umugore wawe. Let them not scare you because they're your Cyangwa umugabo spouse. wawe. Your wife or Akanga umuntu nawe husband. ukamwanga. They had a Wa watu person, we you also n'abadayimoni. hate them. You have been attacked by demons. Arumudanyumvise. Has anybody heard? Hallelujah. Hallelujah. Aburahamu Abraham yumvira umugore listened to his wife amuha incoreke yiwe. and he received her Amaze concubine. kuvyara. And when she gave birth, Aravyara. she gave birth Arakura. Umwana arakura. and the child grew up. Hanyuma Imana iramubwira ariko ivyo nakubariye sukuru uyu mwana wavye ku ncoreke. And God told him, what I Uwo told you was navuze not ntaravuka. about the child you got Ujya from mwana the amaze concubine. kuvuka. What I say, that child has not Ariko arakura ngo been born. bakina na Isaka Those na Ismaili. Isaka na Ismaili bakina.
The children grew up, Isaac and ngo Ishmael. Isaka Sara arababara And Sarah got acabwira Aburahamu sad irukana umugore and n'umwana told Abraham, kick out this woman and ngo her irukana child. towa bucafu irukana And said, kick out this kuraho woman kabisa and her child. nta mugabane afise mu mwana wanje This woman has no portion Imana in ngo our Aburahamu house. ararakara And Abraham got angry. ngo agenda ku Mana inamera amubarira And he went to God. igihe yakuba God told rutori him, yoncereke waraje kumbaza When your wife told you to get a rero wumvira concubine, did you umugore wawe ask me? kwe wamwumviye ubwame n'umumwumvire So listen to your wife because you niwe have wumvira mu listened to gukora her. amakosa niwaje kumbarira When you make mistakes, rero you do ayo not ask makosa me. rero And those same ko mistakes, wayumviye since you subira heard kandi it, umwumvire go and listen to her again. Anania na Safina Anania na Safira sivyo Ananias and bagira umugambi they made a plan. bumva ijwi ryo gutanga They heard the voice to give. sindavuga n'amajambo yanje sinzi ko ngiye kure ariko urabyumva I haven't even umugabo started aramubarira reading umviza scripture. ndakubarire aba bantu nibabizi These people, they ibi don't know twemeye this that we have tugurishije accepted. byinshi We have sold reka bimwe so much. tubigabanye So let's separate these tubibike things. We're going to keep some. aragenda umugabo And the man ageze kuri went. Petero When he got to aravuga Peter, ega ijwi wavuze and said, ijwi the wavuze voice, wabariye mpwemu w'Imana you spoke to the kubeshe impwemu Spirit of w'Imana God, and you are lying to ukagara the ijwi Spirit rya of mpwemu God. w'Imana ubu nyene urafuye You are going to die Arapfa. now. And he died right there. umviriza rero ikibazo utashigikira amafuti yose y'umugabo n'umugore aho rero So- nivyo bikomariye So wa listen, mugore this is nawe why you should araseruka not listen to the mbenga mistakes ngo of the vyagenze spouse. gute And the wife ngo came ni too. kurya nyene yayibabare ngo vyagenze ngo amaguru yahanje umugabo wawe ari kurembo And Peter told bafira her, hamwe barahambwa the people who buried your husband are on the nimufatanye way to icaha bury you n'umugore too. wawe Do not make the same sin as your ariko arahanyumva spouse. haleluya Hallelujah. dufatanye ibyiza byo kugoroka Let's join in the ivy'ivyaha righteous things, but umureka of the abigwemo sin one, wenyene let him fall in there by himself. haleluya Hallelujah. reka twumve abantu babiri rero So let's hear two people. ngira nsoma amajambo maremare ariko abantu babiri ngira mvuge I'm going to read two long scriptures. umuntu wa mbere ngira mvuge The first person I want to talk about, reka nsome igitabo c'abami ba mbere I'm going to read in 1 cumi na Kings gatatu 13. umurongo wa mbere gushika kuri 26 nza nshaka ko muyumva ayo majambo soma ayo majambo mukozi w'Imana 13 umurongo wa mbere gushika kuri 26 ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amajambo uravuga ngo umuntu w'Imana avugishwa iby'igicaniro ca Yeroboamu. Yeroboamu agihagaze ku gicaniro agira yose imibavu, haza umuntu w'Imana avuye i Buyuda aje i Beteli azanywe n'ijambo ry'Uhoraho, avuga n'ijwi rirenga, avugishijwe n'ijambo ry'Uhoraho abarira ico gicaniro, atewe wa gicaniro, ewe wa gicaniro, mutwakiriza amatara uku ni Uhoraho agize ngo mu nzu ya Dawidi hazovuka umwana yitwa Yosiya, ngo kandi abaherezi bo mu bitabo vyo ku mpinga z'imisozi bahora bosereza imibavu kuri wewe, nguyo azobatanga bwa bimazi kuri wewe nyene, ngo kandi kuri wewe niho bazoturirira amagufa y'abantu, kandi kuri uwo munsi nyene abaha ikimenyamenya ati iki nico kimenyamenya Uhoraho atanze, iki gicaniro kigira gisaduke, umunyota wo kuri co useseke. Maze umwami Yeroboamu yumvise ijambo uwo muntu w'Imana yasemereye avugiye kuri ico gicaniro c'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yaramutunze guca kuranyunyuka, bituma adashobora kukwigarukanako. Igicaniro naco gica kirasaduka, umunyota wo kuri co uraseseka, nk'uko ikimenyamenya uwo muntu w'Imana yabahaye kiri, abivugishijwe n'ijambo ry'Uhoraho. Maze umwami abarira uwo muntu w'Imana ati ngingo Uhoraho Imana yawe ampangaze, unsabire ukoko kwanje gukire. Nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uhoraho, ukoko k'umwami kurakira gusubira kumera uko kwahora. Maze umwami abarira uwo muntu w'Imana ati ngwino tujani wanje, ndakuzimane nteko ndagutasure.
uwo muntu w'Imana yishura umwami ati naho wompa igihimba c'ivyo mu ngoro yawe ntaho twojana iwawe kandi sinshobora kugira ico ndira ino canke ngo ndahanywere n'amazi kuko ari kwijambo ry'Uhoraho ryanyihanikirije ngo sinze ngira ico ndya canke ngo nywe n'amazi kandi ngo sinze nsubire mu nzira nazananye nuko aragenda ajana iyindi nzira ntiyasubira mu nzira yazananye aza i Beteli. Amen. Amen. Imana ishimwe. Ushikanye kuri 20, nshikanye ku 10, kuri 10. Mbandanye. Reka ibindi ndabivuge. Kubera murahasome hose, reka ndabivuge rero. Imana ishimwe. Imana ituma umuntu w'Imana. God sent his servant. Turi kumwe. Afata umuntu w'Imana ngo avibu Yuda Beteli. And he took the servant Yumvijwe ry'Imana. Judah to Bethel. Genda kwa Yeroboamu. He heard the voice of God to King Jeroboam and tell him this and this and that. And say this altar. Ugira utanga ibimazi utabaye atavyo waherewe. You are going to give sacrifices on this altar, but this altar is going to arabivuga. And he said Yeroboamu ibaza ko arugufyina. And Jeroboam thought it was a joke. And as he was saying it, Jeroboam said, seize him. And as he went to seize him, his arms remained that way. And as they remained that way, the altar split in two. The sacrifice fell off and he got scared. And he found that it was true. What of God said was true. Hallelujah. Hallelujah. And he said, servant of God, pray for me. I have seen problems. Pray for me that my arm may be restored. And he prayed for him and his arm was restored. And the king told him, so let me take you inside my house and I will give you food. I will do good for you. And the servant of God told him, what the Lord told me, I have done it already. And he continued to listen to that voice. He continued to listen to that voice. There were so many people around. And so many of them saw of those things. And as he left, the sons of one man of God who was a prophet, he heard of the news and asked, who is this man that has come in my place, that came from Judah and going to Bethel, and he prophesied, and I did not know of it. There are prophets who lie to people. They have died down, but they lie to people. And you say you're a prophet, but God has forgotten them. So listen to these news. Are we together? He got sad and asked, show me the way in which he went. And he took a horse and followed him. Read the word. He took a horse and went after him and found the servant of God was seated under a tree. He was taking a rest. And he told him, are you the servant of God? And he said, yes, I am. It is I. So listen to me. God is telling me you are a prophet of lies. The Lord is telling me, come back, that I may give you fruit. And the other person told me, the Lord told me as well. He told me as well that I should not go back. I will continue where I'm going. And the other said, listen, I'm a prophet like you. I was told by an angel. Preserve the word of God, because out there are prophets of lies. There are so many of them who are there to get people lost. Hallelujah. Hallelujah. And he listened to him. He listened to him. Do you know why people don't listen to the voice of God? It's because God is spirit.
God is a voice. ntaboneka ku mubiri. He's not seen Abantu bemera abantu physically. kora babona babatera ubwoba akuraba mu maso Imana People heed to other people because they see them physically. abantu batinya. And that is why people are Ariko afraid. zigama ijwi Imana yakubariye. But preserve the voice of God. Zigama ijwi Imana yakubariye. Preserve the voice of God amusubiza inyuma. And the prophet took him and as he was returning, arajya. He fed him amaze guhaga. And after Imana ica muri wa mundi yamubeshe nyene. The Lord went ngo through kutumviye ijwi ryanje. And say, because you did not hear my voice, I told you, wanga kunyumvira. and you did not listen Umvira to me, umuhanuzi yaguye. and you listened to a fallen prophet. And this prophet who lied to you is the one I'm passing through and tell you that you will die on the way. And the person of God went and died on the way. So people of God, preserve the voice of God. We are in the end times. Everybody's speaking prophecies above the word. People want witches. I call them witches. I call them witches. They're in the house of God. People follow them and say, we are going to hear. Follow Jesus. You will hear of yours. You will hear the things. He will tell you the things. You will know what to do very well. Leave the people who are tired. Are we still together? Of God? Are we together? Are we together? That voice of any person that is giving you fear. There's a time you will seek that person and not find them. There's a time they will die and their voice will go silent. But there's a voice that will not go silent. It's the voice of Jesus Christ. It's the voice of Jesus Christ. It cannot be silent. Any voice can raise. Has an end. Are we together? And that person died. Hallelujah. Hallelujah. And why did he die? It was because he did not listen to the voice of God. So let me talk about the second person. That is so good to talk about. Because of how they listened. We're going to read. Hallelujah! Mana we ndaryohewe nagutanguriye kwa ndiko ndakubarira wumvira ijwi ry'Imana wumva icimana irikirakubarira ukibemo neza nturugende mu rugagi ntugende mu ngogo ry'abantu umva icimana irikirakubarira. Yeremiya 35 avuga gute? Jeremiah 35:1 umutwe w'amajambo aravuga ngo Imana ikura icitegererezo kubareka igira gute? Ikura icitegererezo kubareka. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye kuhoraho mu gihe ca Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda. Ritigenda kuba inzu ya Rekabu. Yes. Uvugane nabo. Ubinjize mu ngoro y'uhoraho. Abinjize he? Mu ngoro y'uhoraho. Mu ngoro yandi. Yuhoraho. Mumva ibintu bibera mu ngoro abavugisha ibinyoma ivyo bakora. Ubashikane muri kimwe mu vyumba vyubatswe kuri yo. Ubahe vino banywe. Ugire gute? Ubahe vino banywe. Nuko njana Yazaniya mwene Yeremiya wa Yazaniya nabo bavukana n'abana biwe bose n'abinzu ya Rekabu bose mbinjiza mu ngoro y'uhoraho mu cumba ca bene Hanani wa Igidaliya umuntu w'Imana gihereranye n'icumba c'abaganwa cari hejuru y'icumba ca Mayaseya mwene Shalumu umushibamye wo ku muryango. Yobasha gushikana ku 10. Ntereka imibindi yuzuye vino bona makarabo imbere y'abinzu ya Rekabu. Ndababwira nti ngiyo vino ni munywe. Nabo baravuga bati nta vino tunywa. Kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yatwihanikirije. Ati ntimuze mwigere munywa vino. Mwebwe canke abana banyu. Canke ngo muze mwigere mwubaka inzu, canke ngo murime, canke ngo mutere uruzabibu, canke ngo hagire uzorwitirirwa, atari ku iminsi muzomara yose muze mube mu mahema.
kugira ngo mubone kuramba mu gihugu mubamwo. Kandi twumviye Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza mu byo yatuziririje byose, kutanywa vino iminsi tuzomaraho yose, twebwe n'abagore bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu, no kutagira uruzabibu canke itongo canke imbuto zo gutera, ariko twibereye mu mahema twumvira iragirya ryose Yonadabu sogokuruza yadusigaranye. Imana ishimwe cyane. 19 aravuga ngo maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Yeremiya ritukuni kuhoraho nye n'ingabo agize. Yes. Niwe Mana y'Abisirayeli ati genda ubarire abagabo b'Ibuyuda n'ababa i Yerusalemu uti mbega ntimworuha mwemera indero yanje ngo mwumvire amajambo yanje. Ni jewe Uhoraho mbibajije. Amajambo ya Yonadabu mwene Rekabu ayo yihanikirije abana biwe ngo ntibanywe vino barayashitsa no gushitsa kuri uyu munsi ntayo banywa kuko bumviye iragi rya sekuruza. Amen. Hallelujah. Amen. Uyu n'umukozi w'Imana akomeye cyane. This is a servant of God yitwa Yeremiya. Called Jeremiah. Imana ibwira Yeremiya. And God told Jeremiah. Ngira nakwereke utanga karorero. I'm going to give you as an example Kubantu nzi neza of people that I know very well who have been told baramenya and have learned. Praise God. Gufata abana ba Rekabu. And he said, take the children of Rechab ubatware mu ngoro yanje, ingoro y'Imana, and take them in my temple, ubijije mu vyumba bimwe vyo mu ngoro, and take them in the inner courts of the temple, hanyuma ngufate imibindi y'inzoga, and take bowls of wine, ubaterekere, and give them, banwere mu ngoro yanje, that they may drink in my ibibazo temple. bibera mu ngoro y'Imana. These are the problems that happen in the abantu temple. b'Imana impamvu Imana yatanze karuguru mu ngoro y'Imana, The reason abantu God gave bapfira an mu example ngoro in his y'Imana, temple is because people die abantu in his bagwira temple. ngaha, People fall bagwira ngaha ku here, gicaniro, they fall here on the bagwa altar, baririmba, they fall as they bagwa sing, bigisha. they fall as they Ico preach. gituma Imana yafashe akarorero And that is why God ko ari took abantu an mu ngoro example yanje, and say, take those ahantu people in abantu my bakorera temple, ibyaha, where in the- baririmba basambana, where people sin, babigisha bavuga amakosa, where people sin, bigisha commit badakundana, adultery, they preach batware and muri they're iyo not ngoro, loving each other. banweremwo mvino, Take them in my si mu temple kabare. and make them drink Bene wine. data, ahantu bafira ni mu ngoro y'Imana. People die in the temple of the Lord. Ntuzabigisitaza umuntu n'umwe mu ngoro y'Imana, Do not become kubera a uzobibazwa. cornerstone for your brethren, because you will be asked turi of kumwe bwoko that. bw'Imana, I will stick ngo arabinjiza together. mu ngoro And y'Imana, he took them inside the temple of baramubwira the Lord, Yeremiya, and they listened to him. turakuzi ko uri umuhanuzi And they said, we know kandi you are a prophet, turakwemera, and we turazi accept you. kuvugishwa, We know you are a prophet. turazi ko uri umuhanuzi. We know you are a Ariko umviriza prophet. Yeremiya, But listen to Twebwe. Jeremiah. naho biri mu ngoro, As even in the naho temple of bibereye the mu Lord, ngoro y'Imana, even if it's in the iyi temple of ngoro the Lord, y'Imana this temple of the Lord, si iyi, it's si not inyubako. this, it's not this ingoro building. y'Imana The temple of the iri Lord muri is twebwe, within us. arico twabariwe There's what we have been told n'abasogokuruza bacu, by our igihe tuzoba ancestors. tukiriho twese, And as long as ntituzonywa we mvino. live, we will not drink barumviye wine. abavyeyi, They listened to bagira parents umugisha, and they were blessed. bumviye abavyeyi, They listened to basica parents ico yababariye. and they did what he told them. Barambwiye Yeremiya, And they said, Jeremiah, hatuwezi, we cannot. uri umuhanuzi, You are a prophet, ariko ibyo twigishije but what we have been told n'abavyeyi bacu, by our parents, abasogokuruza bacu, by our ancestors, tutazonywa mvino, we cannot naho drink bibereye mu ngoro wine, y'Imana. even if it's in the temple of the Nabyo Lord. dukora. We will not do it. Yeremiya ibaza mbega Imana yambeshe, And Jeremiah wondered, did God lie to me? Imana yambeshe se, Did God lie to me? yambeshe. Bene data, nduzuvangirwe n'umuhanuzi, Brethren, do not be mixed up by a prophet. nduzuvangirwe n'umuhanuzi wari we wese. Do not be mixed up by a prophet. Niyakuvugishwako, If they prophesy about you, do not put your umureka heart on avuga them. agende, Let them speak and ntakubwira go. umuja wiwe, Let them not turn you into their Ntumukurikire. servant. Do not follow them. reka avuga agende, Let them speak and then go. ntusore no kumuhamagara. Don't even call them back. Mwumvise ingene vyagenze, Listen. bamaze kumurahira Yeremiya, And after they refused, ujyanye n'Imana yatumye, the same person that God asubira kubabwarira,
and return and genda talk to ubwire ubwoko bwanje them and go tell my baraba people. abana ba Yonadabu abuzukuruza They were the barubasha isezerano descendants of Jehonadab, and they ry'abavyeyi babo respected the promise of ko their parents batozonwa mvino that they would not drink igihe of wine bakiriho as long as they canke lived, bubaka amazu or build canke bakora houses, ikintu cose or do anything. ngo rero barumviye And because they listened and bumva ijwi obeyed, ry'abavyeyi babo and obey the voice of namba ari their ikintu parents, gikomeye bene data if there's anything ijwi that's ry'umuvyeyi important, rifite imbaraga it hejuru is y'ubuzima the bwawe voice of a parent, because ijwi it has ry'umuvyeyi power over your ubushobozi life. hejuru y'ubuzima The voice bwawe of your parent has Imbaraga power over your zidasanzwe. life. It's great power. Hallelujah. barumvira And they obeyed. iyo wumvise When you hear, utonga umugisha you get blessing. haleluya Hallelujah. kambya ngo urabona aba bana And you say, you see these children, ntibumviye jewe they did not obey me, ariko but ari ivyo abavyeyi babo bumvise there's what their parents heard, barabivyigisha and they taught it to Uno them. munsi And today, barabishisa they have ngo genda ubabarire they've made it come to kuri pass. aba bana rero And upon muri ubu those bwoko children, bwabo in this ntihazobura nation, umuntu n'umwe azoba imbere yanje imisi yanje there will yose always be a person iyo among them who wumviye will always Imana be in front of me. ugira kazoza kuno When you na kazoza obey k'imperuka God, yawe you have a future umvira of ijwi now ry'Imana and even to your ico end. ririko rirakubarira Hear the voice of God and Muriko what muranyumva it's bwoko telling you. bw'Imana? Are you listening? umva ijwi ry'Imana Listen to the voice of uryubahe God. abo ni Obey. abantu ba mbere bagize umugisha Those were the first people that were uwo muntu blessed. agira gatatu The third person yitwa Mikaya was Micah. haleluya Mikaya mu kicongereza bamwita gute ni Mikaya nyene Mika Micah. Imana ishimwe cyane igitabo cy'abami ba mbere The First Kings. haleluya Hallelujah. abami ba mbere First Kings. ngira igice cya 22 reka ndabe First ngira Kings imana barabifise 22. haleluya Amen. turi kumwe bwoko bw'Imana Amen. ndiko ndagenda vuba numva ko nobigisha bino bintu bikabajamwo ngaja buke buke ugatahuka ijwi ry'Imana And I want to make iryo sure kubera that you hear the voice turiko of God and know turicwa what no it is. kumva amajwi y'abandi We are being killed by hearing other mbega people's nijwi nyabaki voices. ko Imana tuvuga Imana iravuga What kind of voice are listening Imana to? tuvuga iravuga Because the God we talk Somera about abami ba mbere. speaks. Read First Kings hera ku murongo wa mbere wumviriza ingene havuga and read from verse 1. niba washikushikane hagati ushakura bikata nyuma ndabandanya ndabikubera ndabizi First Kings chapter 22 from verse 1. ehe umutwe w'amajambo uravuga ngo Ahabu na Yehoshafati bagisha inama abavugishwa bagisha inama abavugishwa kandi Abasiriya n'Abisirayeli bari bamaze imyaka 3 batekereje batarwana batekereje kabisa bifitiye amahoro maze mu mwaka ugira 3 Yehoshafati umwami w'Abayuda aramanuka aja kuramusa umwami w'Abisirayeli maze umwami w'Abisirayeli abarira abantu biwe ati harya ntimuzi yuko Iramoti Gileyadi harahacu natwe tugapfa kwihorera ntituhagobotore umwami w'Abasiriya araheza abaza Yehoshafati ati mbega wo kwemera kuntabara ukajana natwe kuja gutera Iramoti Gileyadi Yehoshafati yishura umwami w'Abisirayeli atego cyane jewe ndumwe nawe n'abantu banje nibo biwawe n'amafarasi yanje niyo yiwawe maze Yehoshafati abarira umwami w'Abisirayeli atenda se banza usiguza ijambo ry'Uhoraho yes nuko umwami w'Abisirayeli akoranya bakamenyi ya bari abantu nk'amajana 4 yaine kabisa arababaza ati mbega tuje gutera Iramoti Gileyadi canke dusigeho baramwishura bati dugu hateye kuko Uhoraho azohagabura mu maboko yawe mugenzi ariko Yehoshafati arabaza ati mbega uretse aba nta muntu avugishwa n'Uhoraho yobaho ngo tumusiguze abo ni bari bavugishwa n'Uhoraho umwami w'Abisirayeli yisura Yehoshafati ati haracasigaye umuntu umwe twoshobora kubaza akadusiguriza Uhoraho yitwa Mikaya mwene Imula ariko ndamwanga agira gute kuko ataho avugishwa ivyiza kuri jewe atari ivyago Yehoshafati aramubarira ati sigaho mugenzi ntaco uvuga utyo
nuko umwami w'Abisirayeli ahamagara umuntu w'inkone aramubarira ati genda unyaruka uzane Mikaya mwene Imula. Kandi umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati umwami w'Abayuda bari bavyagiye ku ntebe zabo z'ubwami bambaye imyambaro yabo y'ubwami bari ku nama kwishikiro ry'ikirimba c'i Samariya bakamenyi bose bavugishirizwa imbere yabo. Maze Zedekiya mwene simbira kuri 15 nshaka tugende vuba. Simbira kuri 13. Nuko ashitse imbere y'umwami umwami aramubaza ati tangura uhereye kuri 11. Maze Zedekiya mwene Kenayana yicurishiriza amahembe y'ivyuma. Aravuga ati ukuni kuhora hagize ngo aya mahembe niyo uzokwirukanisha Abasiriya gushitsa baherengeteye. 15 14 soma 14. Mikaya aramwishura ati ndakurahiye uguhoraho kuhoraho icuhoraho ambarira cyose nico nja kuvuga. Vuga soma 13. Maze intumwa yari yagiye guhamagara Mikaya iramubarira. Itabavugishwa bose bahurije hamwe gusigurira umwami ivyiza. Isubiremo iryo jambo babyumve neza. Isubiremo cyane babyumve neza. Maze intumwa yari yagiye guhamagara Mikaya iramubarira. Abavugishwa bose bahurije hamwe gusigurira umwami ivyiza. 14. None rero nawe amajambo yawe nabe nkayo uvuga ivyiza. Mikaya aramwishura ati ndakurahiye uguhoraho kuhoraho. Ico uhoraho ambarira cyose nico nja kuvuga. Hagarara ngaho. Imana ishimwe. Turi kongo ko bw'Imana. Praise God. Umwami ushafata agenda kuraba umwami Ahabu. The King Jehoshaphat went to see King Arambwira Ahab tumaze imyaka 3 turi mu mahoro. and say we have been at peace Ariko for 3 aba years. Basiriya numva ko zijya ntaranyi ziwacu reka tuzikubite. But I want Ngo to mbega fight urashaka kujana nanje. and say would you go with me? Umwami aramubariye Shafati. And Jewe the king ingabo told zanje Jehoshaphat, niziwawe. my soldiers are yours. Je no gutabara. I can come with Ariko imbere yo you. gutabara. But before I Mbega go with kugira you, ndagutabare. if you're asking me Konzi to go ko with Imana you, yantabaye mu rugamba. if I know the Lord delivered me in Narayibonye battles, irantabara. I have seen him Mbega deliver me. ndabahanuzi bari ngatwobaza. Are there no prophets here that we Ngo can barahari ask? kandi beza. And he said there are and there are Ngo azana many. amajanane. And he brought 400 prophets. Baravuga. And they all spoke Ngo genda and say, go ubatere fight kandi uzonesha. and you'll be victorious. Nana agira muri we ibi bintu sindavyemeye kaza abantu majanane. I really don't like what he did. He Agira brought amakenga. 400 people. Ngo mbega naho ni muntu asigaye ngaha. And then he said, is there no Ngo ari more prophet? agatipe kamwe ntanga And ndagakunda. Ahab said, there is one prophet that I Abanyakuri don't niba like him. bakunda. Honest people are not Abanyakuri loved. ntibakundwa. Righteous people are not Abavuga loved. ukuri ntibakundwa. Those who speak the truth Abavuga are not ivyera loved. vy'Imana Those ntibakundwa. who speak the holiness Abavuga of God ukuri are not loved. bakundwa n'abantu bake. Those who speak Abantu the bashaka truth kumva are iyo loved bashaka by kumva. Ariko abantu bavuga ukuri But people who abantu speak ntibabashaka. the truth, people Ngo ari don't want akantu them. kamwe kitwa Mikaya Ahab said there is sindagakunda. Ngo only fa one person called kumuhamagara. Micah, but I don't like him. Bagiye kumuhamagara. And they went to call Baramubwira Micah. Mikaya. And they say, Abantu Micah, amajanane 400 bavuze people ibintu vyiza ku mwami. have said good Ngo things nawe about ube the umwe king. muri abo bavuga ngabo. So you should be like Mikaya them and say good aramwishura. thing. And Micah Bo bavuze. said, they have Ngo ariko spoken, jewe but ico uraza kumbarira cyose surely nico nza what the kuvuga. Lord speaks Simvuga is what I will ivy'amajanane tell yavuze. you. I will not tell you what the 400 simvuga have ivy'amajanane said. yavuze. I will not say what the Ico uraza 400 have kumbarira said. What the nico Lord nza will tell me kuvuga. is what I will say. Hallelujah. Hallelujah. Mikaya aragenda. Micah went, Mikaya agiye. and when he got there, Rega Mikaya agezeyo. and Micaiah reached there, Ajujije umwami. Abwira umwami ibintu. and he told the Ngo king ivyo bakubariye things, nivyo. and said, what they told you is Umwami true. arabihaka. He said, no. Umviriza. Erega yamubariye ivyo bakubariye nivyo. Micah told the king, what they have said is true. Ngo sirakwe ndumbeshe mbwiza ukuri. But the king said, I did not, Ngo I ushaka asked you kubwiza not to ukuri. lie. Tell me the Amajanane truth. yavuze uremera. Micah said the None 400 jenju amajanane numwe. And you Niwemeze agreed. amajanane yavuze. I am the Bisobanurwa ko 401. ntiyari avyemeye.
which means he did not agree with what the 400 said. Micah said, go fight, you will be at peace. So the 400 have spoken, and you agreed. And I come and I say what they say. Why are you denying it? You want to say the truth. The king said, tell me the truth. Micah said, the Lord God has sought a person. Is there anyone that can deceive? Is there anyone that can entice? Is there anyone that can entice Ahab to go to war? When you go against God, he entices you. When you do not obey God, he will find someone to entice you so that you may fall in those battles. Do you hear how scary the words are? And the Spirit said, I will go to entice those prophets. And the Spirit went into the prophets and they said good. Micah is explaining to the king. He is explaining to the king. The prophets are saying what God sent them to entice you, so you may fall in battle. And truly you don't believe what I'm saying. You wanted me to explain. Explain to a person they may hate you, but you've spoken the truth. Explain to the people they will love you or hate you, but you shall save their life. Speak truth and you will save their life. Micah spoke the truth. Aravuga miyaine nabaye wa 401 I am 401 and you did not hear. Now I have explained that these people have been there are prophets that are possessed who are lying to people. Read the word of God. Biraryoshe kumva. Is it good to hear? Uko niko kuri kwijambo. And that is the truth of the scripture. Uko niko kuri kwijambo. That is the truth. Umuvugije waraza ngo ngivyaho irakomeza n'amahera. Uyo n'umubeshi n'umusuma. Your things are so hard, bring money, that's a lie. Ngo nakubonye waguze imodoka n'abatayafise uyo n'umusuma. Nakubonye ugiye muri Amerika n'abataragenda agafira muri Afrika uyo n'umusuma. Go to the United States and he hasn't gone there. He's a liar and a thief. Imagine prophesying to people that they're going to the US and they haven't gone there. Do they not want to go there themselves? Hallelujah. My heart is Let's give a round of applause to the Lord. And Micah explained and told them, I, Micah, have told you the truth. If you go to battle, you shall know that I have spoken to the Lord. You will die on the battle. And the king said, beat him out, put him in the prison, and when I come back, I will kill him. And Micah said, I swear to God, if you come back at peace, I would have not spoken to God. Hallelujah. Hallelujah. And the king went, and he wore the clothes of Jehoshaphat. Ntushobora kwihisha imbere y'Imana, urashobora kwihisha abantu, ariko Imana yagutanze uragenda gusa, yambara iyindi myambaro itari gwiwe, aragenda mu rugamba ngo bagira bamurase, bamwambuye basanga imyambaro yambaye si gwiwe. They removed the clothing and found it was not his clothes. Do not wear another person's clothes. Don't wear another person's clothes. Do not take a voice that is not yours. Listen to the voice of God. Do not disguise yourself. Erike uri mu makosa mu mashengero abantu bariko bambikana imyambaro itari yabo. Ambara umwambaro wawe, ugendera ijwi ryawe, ukorera Imana yawe, ureke kwambara umwambaro wundi. Do not wear the clothes of another person. Arumundanyumvise? Has anybody heard basora me? saa 8 nga mu kugira ibintu bibavemo kabinjiremo neza.
kubera numva umuriro w'Imana uri kuranyakamwe, numva imbaraga n'ubushobozi, numva imbaraga n'ubushobozi. Yambara umwambaro w'Ishafati. Imana mbe nawe wihishije ndagutikura gusa, ushaka wishime nashaka gutikura, nukwambara umwambaro wundi, ambara umwambaro wawe. Wear your own clothing. Turi kumwe ngoko bw'Imana. Shengero biraryoshe. It's a good church. Ambara umwambaro. Wear your own clothing. Reka kwambara umwambaro wanje. Don't wear my clothing. Ugira wambara umwambaro wanje. You want to wear my Imana yaragutanze nizokwemera ko umwambaro wanje uwufiramo. Uzofira mu mwambaro wawe nyene. He will not let you die in my clothing, he will let you die in your own. Imana ishimwe. Hallelujah. Bagena mu ntambara umwami when they got to war, they beat him up and he died there. Turi kumwe. Turi kumwe ko bw'Imana. Are we together? Irandangize. I'm about to conclude. Imana ishimwe. Praise God. Ijwi ry'Imana. The voice of God. Mika yarari ihagazemo. Micah was standing in the voice of God God and spoke about God and prophesied. Arahanura. He prophesied ngo niwagena mu ntambara and said, if you go to war, you will die. Imana yatumye abantu. God has sent people. Imwe ibesha bano bantu. God sent a spirit to entice people to lie to you. So instead of having a heart that repents, he wanted to revenge himself. So if a prophecy comes and says repent, you should repent. Do not try to revenge. I'm about to conclude. I missed you all. Hearing the voice of God UGAKORA and do what he tells you. The person of God died for not hearing. The children of Jehonadab, God saved them because they listened to the voice of their father. Micah went to prophesy and spoke the truth. Instead of hearing the truth, he and he listened to the prophet prophecy of 400 people. There is no strong prophet upon your life than yourself. First Timothy, 2 Timothy. I'm going to conclude there. Timoteyo wa kabiri igice cya 4 ku murongo wa mbere ushaka wa 5 kandi nasoma cyambeza. Timoteyo wa kabiri 4:1. Ndakwihanikiririza mu nyonga z'Imana no mu za Kristo Yesu azocira kwiteka bazoba bariho n'abazoba bapfuye kandi no kubwo kuzoboneka kwiwe n'ubwami bwiwe. Uvuga ijambo ry'Imana uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, uhane wihanize uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha. Kuko igihe kizoza nico gihe turimwo mumva igihe turimo kwemera kumva ukwigisha kuzima. Ariko kuko amatwi abarya yifuza kumva bibanezereza, bazokwirundaniriza abigisha bahuje no kwifuza kwabo, kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikire imigani binyoma. Ariko weho wirinde muri byose, wihanganire imibabaro, ukora igikorwa cy'umuvuzi w'ubutumwa bwiza, ushitsi igikorwa cy'ibango ryawe. Amen. Hallelujah. Amen. Paul asobanura Timoteyo. Paul was explaining to Timothy. Uvuga ijambo ry'Imana ukore ugavye. Preach the word of God. Mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. And even out of season. Rebuke. Wihanikirize. Encourage. Uhanure. Correct. Mu kwihangana kose. With great patience. No mu kwigisha. And careful instruction. Kuko kigiye kuzaza. For the time will come. Bazokwemera bazoziba amatwi. Bashaka kumva amatwi bashaka kumva. When people will not put up with the sound of truth. There's a time when people want to hear what they want to hear. Bashaka abantu bakeneye kumva. They only want prophets that can hear. The prophets who ngo bigiye kugenda neza, mugiye kuronga amahera, uyu mwaka bigiye guhinduka, utapigika urudie upigike kama uko kwa katika kweli ya Mungu ya Mungu, uzokubitika
usubire kubitike usubire kubitike usubire kubitike kubera iki uri kumva ivyo amatwi bashaka kumva because you're only listening to what your ears want to hear. Uzotonoka usubire utonoke kurusha kumva ivy'abantu. You will suffer ariko because ni you only wakurikira want to ijwi hear ry'Imana what people are saying. ni wakurikira ijwi ry'Imana But when you follow the ugakora voice of icyo God rikubariye and do what it's uzaba telling hejuru you, y'abantu bose. you will be above all Imana people. ibwira Abisirayeli And God is telling mu Israel gusubira mu vyagezwe in Deuteronomy 28 avuga gutya and he says, kuri rimwe gushika kuri 14 nimwanyumvira mukagenda mu nzira zanje zababera umugisha zababera Imana zaba Imana yanyu icyo muzokora ko cyose kizomererwa neza ugeze kuri 15 ngo ariko nimutanyumvira mukumvirira inyoma mukagendera mu binyoma nimutanyumvira ibi byago byose bizobashika will reach upon you. I wish for you to hear the voice of God. From 1 to 14. From Deuteronomy. It's a blessing. From 15 to 68. It's all curses. Let's pray to God. Listen to the voice of God. Bimeze neza umva ijwi ry'Imana amajwi y'abandi naze kukuzimya ariko umva ijwi ry'Imana urigendereremo muhaguruke dusenge. Urakoze mwami Yesu ndagushima kubw'ijambo ryawe icyamba Mana tukumva ijwi ryawe tukumva icyo dushakaho ijwi ryawe n'ubushobozi ijwi ryawe n'umuriro ijwi ryawe riratongora ijwi ryawe rirakiza Mana udukure ko abahanuzi b'ibinyoma bose abatuvugishwa ko ibyo bashaka kutuvugishwa ko Mana ntudushire imitima yo kubakurikira ako dukurikira ijwi ryawe Mana ngo ni wijwe ry'Imana rifite imbaraga reka ijwi ryawe Mana abone baryumve barigenderemo barivyukiremo barikoreremo Mana ijwi ryawe n'ubushobozi kandi n'imbaraga mwami Yesu tuwe kumva ijwi ryawe amajwi yose yoza atava kuri wewe turayahakanye mu izina rya Yesu dukeneye ijwi ryawe ritanga ihumure ijwi ryawe rizime andi majwi atava kuri wewe icyo nijo dukeneye turibe mu Mana mwami Yesu nitubimbata z'abantu nitubimbata z'abantu Mana abantu bararuhishije abantu benshi barabaruhishije Mana reka tukumve gendera abantu bawe Mana abantu bawe Mana n'aba victim bariko bagwa mu bintu batazi ariko yigishije abantu bawe Mana nubigishize ijambo riravuga muri Yeremiya 31 Mana ngo nzobigishiriza bamenye je uhoraho iminsi igiye kuza nije bazamenya zaba umukiza wabo bazaba abana banje Mana reka mwami Yesu abantu bakumve ubabera umukiza ubabera Imana abantu bararusha Imana uruhura abantu uruhura ubwoko bwawe uruhura ishengero uruhura amashengero Mana kubera abantu bari mu buzimire bwo gukurikira abahanuzi kandi Imana bavuga ibitava kuri wewe bavuga barari inyungu zabo Mana abo bose Mana uzubaturinde mu izina rya Yesu kubera abana b'Imana bagwa mu ngorane bazitewe n'abantu bakomeye bakabaje imbere kumbe Mana aramabingira Yesu waravuze ngo indama zanje zirumva ijwi ryanje kandi nazo ndaziza amazina urakoze Mana ko tuza amazina abumva ijwi ryawe urabaza amazina utahoze ishengero kandi ritunganye ndagushima ko ijambo ryawe ari ubushobozi iri jambo Mana reka abantu bawe arigenderemo kandi baryumve ibafashe mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen Imana ishimwe ibi vyanditse nshaka ko mugene mu bisomi muhira
Aimable posting ibi vyanditswe babikopiye mugende mu bisome ni wagira ikibazo muri ibi vyanditswe uzundonde nabigusobanurira Aimable nshira ibi vyanditswe kuva ivyo ibi vyanditswe bibiri ngaho vyose ubishireko wandike muri agenda yawe kubera ibi ni wagira ikibazo c'ivyo vyanditswe iri sina risomye Matayo ni Yesu yavuze ngo umuntu umviriza umuntu niyanyumvira azoba nk'umuntu yubatse inzu yiwe ku rutare ingokura zikazwa ibibazo bikaza iyo nzu bikomeye ngo ariko wari uwundi atumvi amajambo yiwe asa nk'umuntu yubatse ku musenyi ingikura igatwaza ikabitwara vyose tubake ku rutare ariwe Kristo mwandika aya maverse niyo azazanigwa uzundondere zogusobanura kandi bizogufasha nari ijambo ry'ukuri ndiko ndigisha ibintu nizi siko nabahatisha sindiko ndabahatisha mu kubikora sindiko ndarondeza sindiko ndarondeza ni wazazanigwa zaguha umwanya wawe ni wazozanigwa n'abavugishwa zaguha umwanya wawe nakwereka amajambo n'ijambo ry'ukuri cyo mukozi w'Imana abereye gukura abantu kuzazanigwa turavyumvikana shaka ko nzokuramwe abantu umuntu wese azozazanigwa ndagusavye undondere Imana arabimpa for God has given it to me. And that's all I wanted to say, and I'm concluding. Imana ishimwe reka dukore uruhimbi mu minota mike. Praise God. Dukomere Imana amashi. All go to the table of the Lord. Bimeze neza. A round of applause. Ukabutavyanditse urambwira ndabiguhe. If you haven't written it down, ask me and I'll give it to you. Hallelujah. Yesu aguhezagire mukobwa wacu. Amen. Amavuta menshi. Amen.